Ladies and gentlemen, nizere yuko mumeze neza kabisa, natwe tuba tumeze neza for real. Ino ni Diko Entertainment, muba mubizi yuko tuba duhari cyane. Uyu munsi bisa n'ivyahindutse gatoya, mara turi mu kino kibanza, hari abantu bamaze kubimenya no muri ko muraraba background, mukaraba n'ibikorwa biriko biraba, mwamaze kubona ijambo ryitwa ngo will you marry me. Kuba tarabimenya kugeza n'uno munsi, turi mwisi y'igisirimu, of course sinovuga ngo ni vyateye, ahubwo niho ibintu biba bigeze cyane. Ni jambo risigura ngo mu Kirundi ndarivuga gute, ariko musiguro yagutse ni jambo bakoresha mu kubwira n'umuhungu abwira umukobwa. Sindabibona cyane ku bakobwa, amubwira ngo wonyemerera ukazombera umufasha, wonyemerera tukazofatikanya urugendo rwa kazoza. Hanyuma umukobwa nawe nyene akamwijura ati yes I do, canke ndavyemeye, canke ivyo usavye ndavyemeye, tuzobandanya muri buno buzima. Nico bita proposal muri rusange, aho umuhungu avuga ayo majambo. Turi mu kibanza twahageze, je kugera ubu mfise amakuru yuko numwe mu bakinyi ba filme bakomeye cyane bagiye gutererwa ivi nyuma ivyo twagiye turabona nka Fanny Ravine n'umushinga ntahe wiwe Ntare 6, abandi twabonye muri filme nibande n'ayandi makupre menshi. Dushobora kuba tugiye kunguka uwundi muntu agiye kubikora, yoba ari Mimi Mireille nkuko bimaze imisi bivugwa ngo yoba ari mu rukundo rw'ibangana Fiko Fiko, yoba ari Kado Haver nubwo ataratwereka uwiwe, yoba ari Jeje Anita. Ndiko ndiyumvira inkumi dufise hano muri filme y'u Burundi bwose. Uwundi ni ndavora, yoba ari Ange Sierra. Hey come on, ino ni couple imaze imisi kiravugwa cyane. Yoba ari Renine Mana ariyo agari terere Ange Sierra. Ayandi makupre ni anayahe gahunda? Yoba ari Aruvera bagira baritere. Hari abantu benshi hano bariko imyaka iri kiragenda irengerana bavuga bati harageze yuko kabisa batere namwe. Cange yoba ari Amede agira ritere. Ico no babwira cyo muraza kumumenya, kandi ni surprise ikomeye cyane muza gukunda. Ico namaze kumenya coco nuko nabantu bataza kuba bari hanze y'igisata cha cinema. Tugumane abo tuza gutangurana hano hantu, nibo tuzobana no kubindi migigo izoba, haba ama predote haba madote na mariage, kugeza noneho bageze no munzu cyane. Mugumane natwe of course, je mumaze kumenya ni wa muhungu wanyu aka Doctor of Love. Behind the camera mbandi kumwe n'umuhungu wanje yitwa Prince Kids. Tanto sanda Covid. Kumbe hari ibintu. Hari hari ibintu batu barambuka ngo bari muhaya mwambitse bage. Yes, isso que ele quer felicitar. Hey bae. Yes me Amal. Hani nariko ndiyumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ko wasigaye inyuma mu iterambere. Ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze, kandi mu Burundi dufise n'ibitronsa hotel. Aho ni kandi. Ni hotel yakataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge. Ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano. Ishuruti oya. Hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP, eka mbere na chambre présidentielle. Hari amasare y'inama y'imanza, kabare, bife, umukeke n'ibindi bijanye. Mbega customer care iri hano, mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we. Akandi kabijya rero, PC
pisine nayo iradushwaramwo vuba cyane. Nibiturosa Hotel Paradise on Nile. Ukifunga zote. Ego birakunda. No, birakunda. No. Aha nyene. Vuba cyane. Uno munsi tugenda tubivuganye. Tanto sanda Covid.
kumbe hayari binjiye je hariya binjiye bacu barambuza bari muhaya mwambitse bage yesu ishuko ni rya felicitation Yes, bisa neza nuko bibona atara umukunzi wiwe nawe nguyu ngahanya ahari tayari yaramuriranye igishika wow nguyu onya wow yes oh my god amara ngamutima ramuri say yes wow nguyu onya nkuko amara ngamutima ramurembeje wow abuzingene yifata kuri we abuzingene yikomporta oh amarangamutima oh my god amarangamutima baye menshi hasigaye ko avuga ego gusa nta kindi nicyo cyonyine yamusabye ati urashobora kubana nawe niwe yemeye guca bugufi arapfukama wow urukundo ruratsinze nkuko mubibona hano amuhagurutsa neza cyane urukundo rurabaye amarezeze urukundo ruratsinze kabisa mu kanya twari ko turabibabwira ba bantu nababwiye nti amakuru sinebwo yamenye neza ariko nubundi nabantu batari kure cyane igisata ca cinema nagenda babona cyane uyu ni mu bantu basobanuye ikintu kinini haba no muri Ineza Family kwa Mimimire ariko uyu namaraso amwe numuvukanyi wa Mimimire twari kumwe mu kanya umeze nk'umuntu afise akantu k'ubwoba buracari mwumva guto ubumeze neza cyane cyatumangira ubwoba niko ntabwabone ishugwe ryanje ubumeze neza none sha uraribonye rije riherekejwe abavukanyi umuvyeyi twamubonye nabasaza biwe sha bino bintu nivyo mu muco cyane
ni Imana yabikoze. Imana yabikoze. Yes. Reka hari igihe umuntu agira ubwoba akibaza ngo ni ukwihagira ugasanga abantu bagemwa bino bintu n'inshuti n'imiryango batabizi. Runo rukundo rwanyu umuryango wari usanzwe uruzi canke barumenye uno munsi nyene? Bari baruzi. Ego. Bivuze yuko yari amaze kukwakirira nko muhera nk'igihe kimwe akakwereka abavuka? Yanyakire mu mutima wiwe. Yakwakiriye mu mutima wiwe? Yes. Aharenze aho ntahari. Ariko yazananye kirazira guhonyoramwo uyu n'umutima wagenewe bano babiri. Niyo ngoro yabo. Nta kantu wumva kagashari keza gufata. Agashari keranda. Wowe wari usanzwe ubitono? Ni igiki gitumye rero uhitamwo bino bintu kuvyereka abantu ukanatera n'intambwe kuri uno munsi? Gitumye ndabikora no munsi ubundi byateguwe ntarabaho ijingo ryabiteguye juste umusika nko gushitsa gusa icimana yanditse kibitumye ntugira ngo nkomeze urugendo natanguye kugira ngo tugira aho tuvuye naho twerekeza kuja mu bihe vyiza. Twashikiye mu nduru hari ijambo je ntegeze numva ndagusavye sintegeze murabane mu maso umumbwire rya jambo washira hajya inyuma hanyuma nawe yishure kubera ko bano bari hano bavyumvise ariko dufise n'undi muryango munini udukurikiranye bumve koko yuko n'umwana w'abarundi avyemeye mu muco canke afashwe ku ngufu canke yanavyanse. Yes. Will you marry me? Nasema yes. Sinakumvise neza. Will you marry me? Yes. Oh yeah. Wow. Aravuze ngo yes. Je Berize nasanzwe ndamunzi ni nka sister. Mbajeno havanda kwita bofre. Ariko imbere yuko ndagukeza nshobora no kudagukezereza hano nkazokezereza handi hantu. Mugambe navuge kino kintu mu vyukuri. Urishuwe nimba warasenze. Uraronse ikintu abasore benshi babuze muri ino myaka. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Ariko bino bintu ushobora kuba ubizi no kunsumba. Uraronse wa muhungu kabisa kuko byatumye no munsi haba akoro bikaba bikujuga bishingiye intahe nandi ndabishingira intahe hari cyo ndose bikomeye cyane nahabiye niyumvire cyangwa nifuje imyaka myinshi nicyo ndose ningabire mpawe n'ijuru tout simplement ego. Iki gikomeza ko ingabire hawe n'ijuru weno abakobwa bari benshi ni mwiza mugabo ino bujumbura itekeye abakobwa benshi beza kubera iki guhitamwo uyo hanyuma ukanema ngati ino ngabire ivuye ku Mana. Icyambere akunda Imana kobwa yitonda n'umuntu afise vision ha mu vy'imwemu no mu vy'umubiri ego. Wow. Beri iri jambo ntiryoroshe wavuze ngo yese numva umutima urasimvye kubera iki wemeye bino bintu? Je mpamvu nemeye ati ego cyane nuko tumaranye igihe kinini cyane nubwo nyene bitoroshe kumenya umuntu nyene uko maze kumubona nyene bana nyene izoshoboza kubana nawe nuko nyene ndamukunda vyanyavyo. Rero nyene dukundanye igihe kinini nyene urumva nyene ko tuzinanye turazimanye. Ugeze igihe umutima wawe ukubwiye yuko utohigimanga kwanza ni surprise nini cyane nabonye uburyo waje ntavyo wari witeze kabisa. Wari warigeze wiyumvira yuko yobikubwira mwa kino gihe? Oya. Ni wari warigeze ubyumvira? Nimwe bamwe mwigeze kuyaga basara kubwira shaje hari aga surprise ndagukorera uze kuza witeguye? Nta nubwo tugeze tuyaga no munsi. Uyumva gute rero muri uno mwaka? Taryohewe tu. Giye kuba inaruko shawa haruri inkumi iki basera abandi babapfukanye uzoza bacira umugani n'impeta wow. Ya uno murundi kazara yego ne prince yinyereke urayibona impeta y'icubahiro kabisa mwana ufise n'intoki zibegwa n'impeta pe yo disi rero jewe ndagukeje cyane mushiki wacu uronse umusore w'ipogare kabisa akana ko yenda kahereko oye murabe ese ko murabana uko murabe na cyaroroza umuhungu w'ipogare yari yipfuzwa n'abakobwa nk'amajana hano uyumva gute kuba mutsindiye uno musaka bari uvuga ati uko je namaze kubona byabaye ari imigwi izokurikira kandi bino bibaye kubera yagohisemo gutsindira umusore nk'uno w'icitegererezo noneho nawe nyene yubaha Imana uvyumva gute?
ikintu cya mbere novuga ububogara abandi barabaje sibwo naravye. Bana yanje abisubije itoto wa mukobwa we waravye Naravye ubwo mu mutima. wow mugano ububogara nabwo nyene urabona yuko nabwo nyene ari so ndabashimire cyane bano baba bamaze kuba nk'abageni nta byinshi bovuga yamara ndabipfurize umugisha mukoze igikorwa kizima ariko kandi umbabarire kugaruke ko sinza gusubira keretse habaye iyindi mpamvu mu nyuma kubera iki wewe utafukamye akaba ari wafukama mu gihe ino proposal tumenyereye kenshi abagabo ari bo bafukama. Okay, murakoze cyane k'icyo kibazo. Twebwe twakuze turi abantu bakijijwe canke twizera Yesu Kristo. Tumenya neza ko uwo gufukamirwa wo gucira bugufi n'uhoraho. Rero kubw'ivyo twashimye kubaha Imana kugira ngo icyo dukora cyose tubahisha Imana. Ego niyo mvugo. Murakoze cyane. Ele não veio. Soko kuja bakurikiranye no. Egetaona. Ocha. Ogira baze gukoma karuru kenshi. Acha tukoma. Akanaka manje kumutima kari pembeni yewe. Ema getaho Ema. Ambe kumanye mu muti. Mugamu bagakomana uko bamanditse. Tuzaba koma mwambise ndika za karuru. Ema reka Ema. Oroha kandi mu mukino. Não faço isso. Aritwaye. Yagarasambuye umutima. Soko ambika ko mikro.